Ngoge gotore. Wewe witwa nguki? Bantu mama he. Banyita kibwa Michel. Sa? Banyita kibwa Michel. Kanyomvya naryo ryavuye. Ryavuye kuhongoka. Kuhongoka. Wahongotse mu mwaka wa jana. Eme tushuru sasete. Nahongotse mbe muri Tanzania muri 2010. 2010. Ufise imyaka ingahe? 41. Niko ushaje hakiri kare. Ahi muyingu hamaze imyaka ingahe? 3. Uri mu Tanzania rero. Jevuka mu Gitobe mu ntara ya Kirundo. Mu Gitobe? Yego. Batobiki? Gishore. Mutumba shore. Vuga ati umusoso. Na ufashe. Oya. Vuga ati umusoso. Sa? Umusoso. Abanyamuyingu bakundira iki wewe gutya? Muyingu? Abanyamuyingu umva bakundira iki? Bakundira iki? Bakira abantu n'urukundo rwa Yesu. Mbe urakijijwe? Jewe? Pikira Maria erembo gizu. Hago wabwira ati twimiriza iki? Nanda kwikibaza twimiriza iki? Mwimirije iki? Pasika. Abayisilamu nabo ngo bari mu mafungo ya Ramazani. Bibalisenga kimwe. Mbe urajya ubunure, urajya ingurube? Oya. Kubera. Jewe. Yengi ubugari bw'ibigori. Ubugari bw'ibigori kankoto. Ntabwo nta nubwo do. Yego. Kweka tabwurongo. Imana ndiye yiragira ndoboro. Izo kanambiriza waziguza ngaha? Izikaba mbiri. Izikaba mbiri sigiri bay. Izikaba mbiri. Bari biza mugenzi wa wiyi bara yinyatsi. Iyi nayo iyi. Ire kuyingoza ari imwe. Ntizisa si zimwe. Wasikimwe. Imwe wayiguza ngaha indi wigura ngaha? Nayitoye mu mwaka. Uwo guha $500 yakoze iki? $500? $500 hari urukwi. Nta gatabi we unwa? Agatabi? Bisa n'umuceri yabuze. Isa n'umuceri? Reka rero tuvuge make. Kirisu ni mwiza. Inde? Kirisu. Nagaze ntimana bose. Rero ngurire igiye kurya. $500 cyangwa ngurire urukwi. Tubipfuriza umwaka mushasha. Kwizina rya data, n'irya mwana, n'irya mutima mweranda ame. Imana nizo. Imana inamuheba kuregeje umuntu izakubakunda kuko umukiza wacu ni Yesu Kristo. Kristo bide. Kristo n'umwana w'Imana adukizira ikino ryawe cyane kigongwe cyawe. Yesu Kristo ninde? Yesu Kristo n'umwana w'Imana adukizira ikino ryawe cyane kigongwe. Hagu wabwira ati bimeze gute yarambeze gute wipfukiki. Iyi koti yonyine irandanga. Iyo koti wayiguza ngaha? Iyi koti n'umuntu yayimpaye nkawe. Mu boss. Ibintu byagiye mu yayimpaye. Kandi urabona ko ishati abantu nyuma. Aka gashati nako. Nagawe ni muganga akora iyo. Upima ibiro bingahe? Tafadhali. Tombozi. Wabwiye ko navuye. Sa? Nakubwiye ko mfite imyaka 41. Usamenye ibiro. Tugenda ku munsi. Ngira ndaguhereza $500 uje kugura urukwi. Urukwi? Vuga ati kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mwera. Navuga na